Bon, jewe ndi umwana ntaguma hamwe. Bon, sinakubagana. Oya. Vuze kutaguma hamwe no kuvuga nakunda kuja mu tuntu twinshi. Mama yambwiye ngo barakwigaze mu kirenge. Sinzi gisigura gana umuntu ataguma hamwe barakunda kubikoresha. Kera nabyita defo. Nta n'umwanya uhaciye d'ailleurs. Nta n'imyaka 5 iheze. Navyita defo gute? Ni kubera ko nari mu bascout, naratamba ikirundi, naragira danse moderne, naragira salsa, nari muri environnement, nari muri stop sida. Donc nta nahamwe wasiga. N'abakobwa bake uzobona ashobora kubahuka akavuga ati jewe ndahirije ishure reka nkaye utuntu twanje. Bon nubwo bahari nukuri birangyohera cyane kubona bimeze gutyo atarindira mariage kugira be. Bahura n'ibintu byinshi na challenge menshi kugira uvyemere. Turabatwara ku materrain n'ivyo amaterrain ateye ubwoba amaterrain usanga bashobora nk'amaterrain yo mwijoro dufate na mabona dufate abantu bateguye ni ibintu turakubwira twende gucunga cyane cyambere ntizaguma turi ko turaraba kutabikora kutagira iki kuko urakuze wewe ubona nakaye kamaro kamasho abantu mutegura amasho ni importance umuntu atazi akamaro kasho atumva ko yova muhira ngo ari hamahera yiwaje kuraba event bon giteramo bon ico onye nocishira mu bice myinshi kubera ko Salut guys, muraho murakomeye, j'espère ko meze neza, muguwe neza, mushima Imana ko natwe dushimana muri BI, ni Gloria Munezero kuri micro. Nkuko vyamana nabivuze sinigera nicara ngandi jenyene navyo noshobora, bafise invité, bafise umutumire, tugira dushobore kuganira. Ni ryambere tumutumiye, ni ryambere ashitse ngaha muri BI, rero ndamuha ikaze. No ushaka kumuvuga mugabo semyo yivuze wenyene. Ego, urashaka kuturamukiriza abakunzi. Ndababwije cyane mwebwe kwanza hama kandi mwaramutse mwiriwe bivaye najya gukora ikiganiro jewe ni Gretta kwizera nibaza ko muciye mumumenya ni Gretta kwizera abantu mukunda gukurikirana imbuga abantu mukunda kuraba ibintu byo kuma YouTube cyangwa kuma IG cyangwa n'ahandi ku zindi mbuga zitandukanye abashingira muramuzi ni Gretta kwizera asanzwe akora ibiganiro kuri afite ikiganiro akora kuri Siren Vibes CEO wa Post ego akongera akaba afise ari umu evenementiel niba twafise byinshi akora rero semyo ndabimurekeye akabivuga ki presenta neza murakoze sha mu ijambo rimwe ndi umu entrepreneur umu entrepreneur yana tufite umu entrepreneur kiba gikwiye urumva kubera ni kiri vague kubera nkora ibintu byinshi mugabo ahanini cyane ndi muri evenementiel ntegura ibiteramo by'iwanje by'abandi ego haba iyo cyavuze kiganira naco nkorana na Ozi bashi bakunda cyitwa girlfriend ni kiganiro kivuga ubugenzi me tukifokasinze cyane ku gitsina gore ego naye nkubonye merengaho nyene ko kimwahisemo kwifokasinga ku gitsina gore alors que n'umuntu ashaka kuba umugenzi n'undi muntu bon n'abahungu baraba bagenzi turacaka turavyumvira kuzana ivy'abahungu ariko imvyo experience twe ntayo tuzi twobura utublague two kubatera tw'abahungu kuko ni turabahungu tuzi ngene bameze tuzi ngene babayeho ariko twe ko turi muri milieu y'abakobwa biroroshe kumenya tishane nashaka kugira isuje ndazonzotumira gutyo hama kandi turi abantu tugifise isoni alors que dufise byinshi byo gushikiriza uri umwigeme urafise byinshi byo gushikiriza byofasha uwundi rero twaciye tuvuga ati abagabo n'abantu baranabivugaho bari canke turanabibona mbwa kenshi ugasanga umuntu w'umugore canke w'umukobwa aratinya kuvuga akantu twagize kugira twakuremwe ubwoba berecho bihera mu blague kugira ntibibe seriyo cyane okay bon nivuze ngo kubera ari ryambere tuba tugutumiye haba hari ibintu byinshi tuba dushaka kukubaza mugabo ku mwanya muto tuba dufise ntidushaka kubimara byose uri umumama ni mama Kayisi naryo nyene rirazwi ego arafise umwana w'umuhungu umwe w'umuboga merci ego
ni uri umumama akiri muto urambwiye ko uri umu entrepreneur urafise ibintu by'iwawe umaze kurangura si ibintu tumenyereye kenshi ku bantu babigeme canke baba mama urumva donc baba bafise umenga nyene hari abantu bariko barabapushinga nyene bategeza kubapushinga bakabageza kure mugabo wewe uri umuntu umaze gukora ibintu bitari bikeya bivanye n'imyaka ufise ni byagenze gute wakuze uri umuntu ameze gute ndazi ushaka ko barabivuze ahandi mugabo ni mbere kuri BI turashaka kubimenya natwe. Bon, jewe ndi umwana ntaguma hamwe. Bon, sinakubagana. Oya. Vuze kutaguma hamwe no kuvuga nakunda kuja mu tuntu twinshi. Mama yambwiye ngo barakwigaze mu kirenge. Sinzi gisigura gana umuntu ataguma hamwe barakunda kubikoresha. Kera nabyita défaut. Nta n'umwanya uhaciye d'ailleurs. Nta n'imyaka 5 iheze. Navyita défaut gute ni kubera ko numva nshaka kuja mu bintu byose bibaho alors que bakubwira ati tori ikintu kimwe aba ari ico ufata nanje nibinkonde gushikana uguma uri umuntu ego nukuri je nzi ni défaut du coup reka mere mu bwana bwanje nari mu scout naratamba ikirundi naragira danse moderne naragira salsa nari muri environnement nari muri stop sida donc nta nawe wasiga club kandi ntiwasiba wari wa muntu aguma ari donc ari présente nyene mu bintu byose atwi ikintu cyose numva ntazi naco naraciga arumva ku buryo n'amashuri nagiye ndiga ko primaire wasanga ari je nguma ndababwira tugira iki ndashika muri secondaire ho rero amashuri na presque sinaciyemo narabadelege amano mi supérieur ndaba doyenne kuri lycée du lac niho rero haciye hatanga kuza ikintu ca événement muri secondaire gutegura ibiteramo hama ngiye gutegura ibiteramo nkaca nsanga nta mwanya wo kina basket ndonse donc wari usanzwe n'umukino narakina basket nta mwanya wo kina basket ndonse abantu twakinanye barabizi bama banantuka gura zibandanya aho bugeze nta mwanya wo kina basket ndonse nta mwanya wo gutamba ikirundi ndonse donc twatuntu ahubwo ca numva utwo tuntu nanje no bibategurira kuko wasanga urafise iyo talent urafise ayo mashure ivyo bintu byo kwerekana ku ishure bon je nafata ubumenyi bwo mu ishure navuga de toute façon n'umuntu akora arafise akanya ko kuruhuka hajya nico kituma n'ama club wasanga batugira ama club vendredi ku mashuri kugira turuhuke mu mutwe rero jewe ni naho nafatiye kuko ndakunda kubona abantu baryohewe sikunda kubona umuntu ababaye je narafasha cyane ku buryo nibagira urugenda kubona utwenze ugenda kubona uryohewe haba n'ivyahereye aho mva ko nakantu k'ubwara rero ca numva umengo ivyo bintu ukora ivyo bintu ugira byo kubera métier bwa muri secondaire ubu biteguye ntavyo wari nibaza ko muri secondaire atavyo wari kw'ishuri yaba je m'excuse kw'ishuri yaba ari obligation mva mutegerezwa chaque année abantu bari muri première mutegerezwa gutegura journée culturelle urumva ntabwo vyita akazi ahubwo wowe wifasheho sérieux ukabibonamwo don ukabona ati nimba ashobora gukoranya abantu bakaryoherwa ukamenya ingene utumira ingene ugira igiti ca ibintu reka nzotante nagira muri université kuraba ko bishobora kumpa akantu naho rero umuntu aca atangura kuja mu biteramo canda buri umwanya umuntu asanzwe akunda gusohoka kwicarana n'abantu kuko urumva urinze wumva ushaka gutegura ibiteramo nuko ubu bibaye muri umuntu atavya akunda urumva nibaza ko usanzwe ukunda ivy'umuziki entertainment warayikunda jewe ahanini sivuga ngo ndakunda umuziki nkunda abantu je naho twoja ahantu mu kazimya radio navyumva ukaba wibereye n'abantu it's okay nkunda abantu tellement que ntashobora kumara ukwezi ntatumye abantu muhira uvyumva ndafuma ngira événement canke nkatumira abantu muhira baje duteryoherwe dutere inkuru tugira iki donc ndakunda kubona abantu naho havuye rero kuvuga ati kandi ntegure ibiteramo hama mugabo sinagiye cane mu événement abandi basanzwe bakora je naciye mvuga ati reka ndabikinuga mu rundi tutarakora je kenshi uravye n'ama événement ngira ama événement aba ari ryambere abaye fuma ngenda bagasigara babikora donc
ndego nakunda innovation ego bon donc turiko turavuga muri ivyo nyene vy'ama evenement ngaho tuza muri pause donc ishirahamwe pause washinze iciyumviro cavuye he vyagenze gute siko biroroshe ibintu nk'ivyo nyene okay na igihe navuga yuko umuntu w'umukenyezi biragoye ko ava muri zone de confort yiwe kubera kuva kera twamye twumva atana amashuri turemererwa kwiga umwana w'umukobwa wabuzi kuri umuzenzi wanzu wabuzi yuko umva wewe ibintu bikuraba ni nkono ni inkwi nta kindi no kuvoma no guse ubu rero naho amashuri aje barazi yuko diplome y'umukobwa ya mbere ngo ari mu rugo ngo ari umugabo urumva donc mugabo ndabikunda bigenda biratituka nico bituma ubona abakobwa bamwe bafite amaposte akomakomeye ugasanga baratwara abantu babashingana rero mugabo hariho mentalite itaravaho hose n'abakobwa bake uzobona ashobora kubahuka akavuga ati jewe ndahirije ishuri reka nkaye utuntu twanje nubwo bahari nukuri birangyohera cyane kubona bimeze gutyo atarindira mariage kugira be bahura n'ibintu byinshi na challenge menshi kugira uvyemere donc benshi barazi yuko ni ishure ugize amahirwe ukagira za master ukagira za doctorat ari focusinga cyane mu ishuri hama akaja avuga ati karindira umugabo alors que urumva amashuri w'abavyeyi bakurikiye canke atakazi ufise utwo tuntu twari tumenyereye gukora muhira turashobora kubera akazi urumva post nishira hamwe yaje twadusanzwe dutegura ibitera hamwe post yaje umukobwa n'umuntu abashitsi baje arabazimana kwe kintu tubicamwe amahera hari ahantu henshi ngabakeneye ba serveuse urumva hari abantu benshi bari gutelefona restaurant ati ndashaka abantu baserve ariko ndababuza aho badabakura ntibabafoma babita ba extra canke twakuronderera akazi ukahembwa ku kwezi erega mu manza nta wundi barondera atari wewe yego urashobora kubicamwa amahera hari imanza zinshi ziba usanga babikora ku bagenzi mu manza kenshi mugarumva rero abantu baba bakeneye ibintu biprofessionnel akubwira ati nkeneye ishira hamwe ribikora okay urazi gukoropa urazi gukora isuku muhira hari aba femme de ménage hanze babita aba femme de ménage babita aba housekeeper canke aba cleaner turavuga ati ino hari amazu meza usanga baba bakeneye nk'umukozi uri nk'umu étrange ashobora kudiscuta na boss tugeza kubuza igifaransa nico tugeza kuba warize rero ako kazi ko kuba umu femme de ménage ntibisigura ko kaciriritse karashobora kukuzanira amahera kuko iyo ubikorera muhira bigarera muhira urumva ukunda abana birashobora kuzanira amahera urashobora kumubisita kubera hari umumama quelque part ashaka umukobwa azi igifaransa ashobora gukoresha amadevoir abana naho vyavuye kugira just nashaka bave muri izo zone de confort bumve ko vyose ari à la maison alors que ushobora kubicisha amafaranga urimaze umwanya ungana gute kuva mutanguye donc na bigitangura naho bubigeze bimeze gute bigitangura deje iciyumviro narakigize ariko ntushobora gucikorana ndi umuntu nkunda kwenseramwo abantu nubwo abantu benshi bakunda kuvuga ntukabwira umugambi mugenzi wawe yo kwiba canke naho amashari ni menshi ntazogufasha azoguma guca intege jewe ivyo bintu ntavyo nigera nemera ndabikubwira ubinyivye fine ushatse kumfasha fine ushatse kunca intege tant que je ndi co nshaka nta muntu n'umwe jewe nca intege donc wowe ibyo umuntu yovuga canke ibyo yogirane nta kintu na kimwe biguhungabanya ko wambwira ati iki kintu tuzoshobora nkakwemerera ahubwo uca ushaka kumprova le contraire kinanire basi nabibonye ko vya vrai ni benshi nabwiye ati sha tu avais raison jewe ibintu si vyiwanje mugabo jewe ndi wa wundi qui risque rien n'a rien ndabwira abagenzi banje dusanzwe dukorana muri izo nyene vya evenement ndababwira ati none kubera iki twege hageze ko turondera protocole hageze ko turondera abantu baserva mu biteramo hageze ko turondera abantu baja ku matike dushwagoringa tugenda mu mafamiye ukazana umuntu atavyazi kuko tutokrea agence itanga ivyo bintu urumva naho vyaciye biva umwe wese ati sawa jewe ndiduwe mu vy'amafaranga nzorabira amafaranga yanyu jewe ndiduwe mu vy'abana nzobaformera canke nzokwitaho abazoba bajejwe ivy'abana nanje muri hotesse ndatesa reka nanje niyo kipa hotesse gutyo kica kiba ikigwi c'abantu bane
Donc ni irimo departement zingahe pose? Irimwo hôtesse ni nini kuko hariho hôtesse d'accueil, hariho hôtesse protocole, hariho aba réceptionniste ushaka abantu bakwakirira abantu. Hama serveuse hariho justement serveuse, harimwo babysitting, harimwo housekeeper, harimwo na cleaner. N'ikindi dushaka gukomeza c'aba brand ambassador genre kwa ama entreprise ashobora ama entreprise donc tugira ishirahamwe y'abantu hamukeneye umuntu akubera image ya entreprise yawe uzamusanga muri pose. Okay, muri bene abo bantu kenshi barakunda kuvuga abantu barondera aba serveuse canke abantu bakorera ayo mashirahamwe donc ni mukoresha abakobwa gusa kandi birumvikana nkuko wari uri kurabivuga. Mugabo kenshi ari abiyumvira ngo jewe mbona umenga bakira beza gusa canke kuvumenga nyene hariho ama genre ama critères surtout physiquement kamenga murabikonta ko cyane. Est-ce que byo bari ivyo? Est-ce que ni murabiki kugira ngo muhe akazi uwo muntu ndazi? Twege turaba kukora. Turaba kuri umukozi rien d'autre. Umuntu none yaje turaba ego gusa ivyo onye bashobora kuba bavuga ni kubera ko peut-être hagiye umukiriya akubwira ndungikira amafoto yawe ufise bose genitorere. Kandi ngana umukondana. Avyo umukondana hari ukubwira ati nukuri sinkeneye abantu bakuze cyane kubera peut-être ntibaza gukora ni bakuze cyane genre nkeneye bajya abana bari sharp baza kwiruka bakira abantu bagize iki. Undi akakubwira ati nanje nkeneye bagufi birabura, undi akakubwira ati nkeneye barebare b'inzobe. Donc umukiriya kubera hôtesse ni umukobwa aza kukwakirira abantu. Ndibaza ko no muri famille ufise urubanza ntupfa gushira mu wari we wese kandi naho yabari mwiza adakora n'umushiramo avyumva. Canke undi akakubwira ati je ashaka bari kinebwe gusabe mwiza Jean haze gusa juste wa wundi rega nyene numva nyene kubera ari umuntu yakira abantu apfa kubazi gutwenga neza canke justement nk'ubu nka twege turazi yuko hariho umukobwa dushobora kurondera mu guserva kubera turazi ko yiruka ataruha ashobora gukora isaha yose. N'undi tuzi ati urya azi gutwenga ntabindi tumushira kuri portail akaza abantu kubera ntushobora kumushira muri ibyo bintu bisaba ingufu nyinshi kuko nta byafise nta byazi ntazi kuganiriza abantu par exemple kubera hari hano bakubwira ati si ukwakira gusa ahagaraza no kubavugisha mwifuza iki babakiriye neza biki. Donc ivyo tutegeza kurondera umwana azi kuvuga adati mu interview nibaza abakozi mumva ivyo byose murabiraba. Turakubaza ivyo ujemwo kwanza turashobora kubaza ivyo ujemwo uje muri hoteli sawa tukagwa nk'agateste gatoyi tukaraba ko tamasoni office kuko nta muhotese abafise amasoni hama n'umuservice kwa meme mutegezwa kuba uzi no kugurura inzoga kwisuka kugurura umuvinyu donc ivyo byose turabiraba mais on aimerait avoir uburyo ko kubaforma kuko bose barashaka gukora ariko babura izo formation babura nta mashuri mugabo megasigaye hari amashuri ya hotellerie mugabo hari gihe uba utayize dufate warize ibindi bintu ukacuza amashuri nturonka akazi ucuza muri poste ati je narufise muri poste au moins of nka 20000 par jour mugabo ico kintu ntacunze ndashaka guciga donc turavyifuza ko tubagira formation. Nani ndakubajije rero ntibivanye na ryari mwatanguye ryari? Tukiatumara imyaka 3 tumaze 3 ans aho septembre turakura ego antwa ikintu cyacu cyose umuntu ariko aragikora arahura n'ama challenge ukavuga uti akaba mu bunye biriko biraza bariko baramenyera mu ntango nka wewe nk'umuntu yabibayemwo urumva uri mu bayi donc iciyumviro ugakorana n'abandi bantu byari bigoye antuka ubunye bimeze gute nibihe byabagoye ubu bitakiri ico kimwe na avant bon nibaza ko 3 ans ni decay cyane kugira umuntu amenye kwiyiga kugira amenye ingene vyagenze ni dike cyane kubera ko obstacle zari zihari kijya gihe ntitwabwa ko zavuyeho complètement turacashaka kumvisha abantu yuko urubanza rwawe rushobora kuba urubanza rwiza urashobora kuba ufise amahera menshi mugabo udafise abantu babigutegurira udafise abantu bakwakirira abantu rero kugira uconvaincre umuntu ati ega ndafise aba hotesse okay nangahe tukamubwira tumuhembaye kwa meme n'umwana yize n'umwana yize n'umwana yicaye muhira kubwo kubura akazi so umwana adashaka gukora rero nta muntu wo 5,000 vraiment bakoresheje ijoro ryose bavyumva kacumubwira ati twe tumuhaye
rero cyo tubatana kwa tubatana bose cyo tumutana kwa yaba mu kigega hajaye umva umengo oya mfuma ngenda kurondera famille akaca rondera famille kaca ivyonona urumva mais kira bizoza mu Burundi turanka gutanga ama service ku bantu bayashoboye nibaza kuba nkaho uko gusohora amafaranga bumva umenga nyene n'uyafise ara avugateye n'amahera yo bagiye gusa ariko yoshobora gutanga akazi turatinya gutanga ama service ku bantu babishoboye tukaca twemera kwigirira ivyo dushaka bikaca vyononekara hama tukaca tutangura kuvuga ibi bintu mu Burundi ngo birabishe no hari abantu babishoboye bashobora kubikora donc turacafise iyo problème mugabo dushimire cyane gose n'abantu baduha ama marché nukuri nakamwe mu murazironka esko babakozi banyu nabahembwa n'abahembwa kwezi canke oya ntibahembwa ku kwezi kuko urumva ntituba tuko turabakoresha turashaka kumara na 2 mois 3 mois ata marché d'office mugabo uhembwa par marché mugabo tuba tuzi liste quand même y'abantu d'office ntusha turondera wari wewe turondera basatwe baraho turafise na groupe uvuga ati umuntu afise umwanya uwo munsi kugira ngo clôture kuri ibi vya poste donc dazi ama challenge kenshi abigeme bahura nabo bakora muri bene ivyo bintu donc bakira abantu bafite amafaranga bakira abantu c'est comme si umenga tout est permis kuri bena genre kuba bakuzanye yaba mdepeyingira ngo biyumvira yuko abo bantu bakora bene ivyo bintu umenga nyene atekezo gutana ashakiye ashaka kugira eske mwebwe mu bigenza gute kugira ngo mwumvisha abantu yuko abo bakobwa bari ngaho abo bigeme bari ngaho ubwiza bwabo canke iki se ntibari ngaho juste kugira ngo batasaba pute siki bari ngaho pour akazi eske murabishiramwo mu biraka mugira abantu bigenda gute iyo umuntu ahuye n'ikibazo nk'ico naho bigenda gute merci au fait formation navuze tubagiriye dushaka kubagirisha n'ibikorwa sino twari twamaze kubaforma tubabwira ati akazi mugiye gukora n'akazi kazwi yuko gakora umukobwa ashonje uvyumva umukobwa ikintu cyose baza kumubwira aza kwemera mais banze umenye valeur yawe warize ufite diplôme ufite master muhira kuko navuze ko twahereye kuri 22 ans exprès kuko twavuga ati quand même uyu unyazoba yahejeje université 18 ans biranatugora twe kubakira donc muhera kuri 22 ans ego twitangura twa 22 ans hari umunsi tugeze kwakira kaya 20 ans turumva ko twiyagirije muga twaraba ingena akora ingena akuze ingene adusuppliya ndabasavye turafata ukwemera sino duhera kuri 22 ans kubera ko wowe waroroshe na adolescence abarayigoye abari karayipfamo bitahanze wowe waroroshe kubwira sekuru je mu bintu biri cheap mu Burundi badashobora gutahura ko umukobwa ashobora guserva badashobora gutahura ko umukobwa ashobora kwakira abantu cyangwa ashobora kuja gukora ahantu agasasa baba bazi ko bikora abantu bashonje donc c'est à vous de montrer que nakazi mu bindi kuko ushobora guhembwa amahera menshi asubira mu bicaye muri bureau dufate turonse nka contrat n'umuntu hari mudamu w'umuzungu twakunze cyane gose yavuga ati je nkeneye umukozi ari muri poste tellement anagiye yabashaka ko tumuzanira wiwacu gutyo donc ugasanga umwana ahembwa plus de 300 000 par mois numva ko savye abantu benshi rero ntushonje muri umuntu uje gukora kubera banze bereke yuko nakazi mu bindi hama wewe turabatwara ku materrain n'ivyo amaterrain ateye ubwoba amaterrain usanga bashobora nk'amaterrain yo mwijoro dufate na mabonane dufata abantu bateguye ni ibintu turakubwira twende gucunga cyane cyambere ntizaguma turi ko turaraba kutabikora kutagira iki kuko urakuze kandi noneho muraronka na feedback sabana tuguma dukubita inkoni ngo ntubikora ivyo onye twe contrat dufitane nuko dukorera akazi tukaguha amahera du coup twaragerageza kubabwira ati muja ahantu bimeze ukuntu kuse avu rero yo kwikontrola en tout cas twega abana bacu vraiment sinzi bameze neza kandi abavyeyi esko biroroshe kukonvenka umuvyeyi kumubwira yuko umwana we w'umwigeme asitage la ashobora kuza karara mu giteramo ariko arakora hama katabuke nico gituma nibaza ko na challenge kenshi abarundi kazi nico gituma urumva uhereye nko kuri 15 ans 16 ans aho uri obligé wewe responsable kugenda gusigurira umuvyeyi ati umwana wawe ni nkabijya byo kwishura twe twasaba impusha abavyeyi bakanasinya ati turavyemeye ko agenda muri voyage
rero nje tuma twari kuri 22 ans tuvuga yuko toi et tes parents niwe muyaga twebwe ico dukora turakubwira iyi marché niyo kuva ya masaha gushika ya masaha dukeneye abanatangurane bafise muhira kuko bibaye rimwe kabiri muhiri wanyu tukanabimenya ntidusaba gushiramo ukamenya yuko muhira baramushwanira ashitse ya masaha canke ntibabikunda benshi barabivuyemwe kubera none ntiwumva yuko si réellement nka wewe nk'umuvyeyi nawe urafise umwana uri mama uri kandi urabikoreramo si réellement ari akazi nk'akandi kubera iki abavyeyi bato bitahura kubera iki uwo muntu aba ariko arakora ivyo bintu acabonekana kumenga ariko ariko ararondera amahera ntashaka kwiba ntashaka kuja kuyaca kuko hari umuntu yamubwira ati dutahane ndaguhaye amafaranga uno munsi ugasanga ariko aragira sivyo babivuye mu maboko yiwe kubera iki abavyeyi bato bitahura nibaza yuko nahabaho kumuconvaincre reka ndaguhe nk'akarorero kuri jewe natangiye gutegura ibiteramo nakubwiye ndi muri université mais secondaire sinari bwakura sinari bwaronke urushaho kuva muhira uko ushaka gutahira aho ushaka mais naragerageza aho numva ko mama ndamuhaye icizere c'uko umukobwa wiwe ntabwo ajanwa n'ibije bavyumva nubwo atashaye amasaha ndaza ahari ndazi ico gukora rimwe rimwe nanamutumira no mu ma spectacle ndiko ndategura canke ama evenement rero umuvyeyi haragera ahantu akakwizera kubera aravye ingene uri kuritwara mu bintu uravyumva ntuzogenda gukora ahantu bamubwire ngo hewe ngo nabonye umukobwa wawe ngo nibi rya mbere rya kabiri nabonye umukobwa n'icizere kica gihera ntasaba kuguha ubwo ruhusha donc twege ntidushobora kubona ingene twagenda gusigura umuvyeyi ati nukuri ndi umukobwa wawe bikini kuko ubufashe responsabilité igoye nico mushikira mutari kumwe ni wewe donc twege ico tubabwira ati banza kwanza mubabwira ko kazi mugiyemwo ni hehe ni sangapi ni kabande bimeze gute hama umuvyeyi azokwangira rimwe kabiri gatatu ariko osi akwemereye ni wewe kumwereka ati ibintu ngiyemwo bimeze neza kandi utashe peut-être arabona akamaro k'ivyo wagiye gukoramwo hari abantu benshi duca amahera ntunafashe no mu muryango uvyumva ntunafashe no mu muryango ntunafashe n'ikintu na kimwe uvuga ati no munsi nije ngura umukate avyumva ivyo rero navyo nye birafreska abavyeyi akakubwira ati none mama mwatwaye ariko amahera mwimubana tubone icatumarira twemuhira ntagize agaruke ayo maka turahura nayo urumva navyo nyene urumva no niwe bikuvako wewe Okay, bon, nibaze yuko ivyo nye mwavyumvise ibibazo nanifise kuri ivyo ivyo noba nibagiye muzobibaza muri commentaire canke muzobibaza canke ninaza kucibuka ikindi ndaza kwibaza même na après iki kiganiro nagishize mu kiganiro nita ngo tutafanyaje ni kiganiro nkora rimwe mu ndwi ndabaza ibibazo vyibazwa muri societe kenshi hari abantu bibaza ibintu bakavuga ati ko iki kintu gikorwa kuri ko abantu bakora iki kintu la ndi kumwe no mu événementiel arategura show nkuko nyene yabitubwiye kenshi hari abantu batabona importance ya show avuga ati none show ni abana bashushe ni abantu bashaka nyene kugisingira ngo niko no bivuga nkawe nk'umuntu ategura donc ubuheruka warakoze hot music event nibaza ko ariko yitwa si nihenze ni ikintu nkuko wabivuze ni innovation ni ikintu wakoze pour la première fois ngaha mu Burundi nibaza ko ryari rya mbere ubu ariko arategura igira kabiri izoba le 14 ni mercredi prochain kandi ni igiteramo citabiriwe n'abantu batari bakeya abantu bafise amafaranga byari ibintu bimeze neza rero nawe nkaca mvuga ngo wewe ubona nakaye kamaro k'amasho abantu mutegura amasho ni importance umuntu atazi akamaro ka show atumva ko yova muhira ngo ari hamahera yiwe aje kuraba event bon igiteramo bon ico onye nocishira mu bice myinshi kubera ko événements ziratandukanye si zose zamari show si zose zamaziri ravyo mais c'est vrai hari umuntu akubwira ati sha iyi nye ntindaba nikwiranye niko jewe nshaka kumera ariko ni wagiriye niho nzobandi nta muntu numwe ntihagire umuntu azokubesha yuko yoba mu nzu imyaka n'imyaka adasohoka baraba afumaye nka boîte akakunda karaoke afumaye nka boîte na karaoke agakunda inkuru ravyo agakunda comedy afumaye nka comedy agakunda en tout cas ma événement dukora twegara atandukanye afuma nk'ivyo onya akafuma avuga ati nofuma ngenda ahantu ndabinanga nofuma ngenda ahantu ndabibatambikira urundi siko wamufise akantu nk'umuntu être humain ukunda uvuga ati ni habibi ni hondi rero événement sinovuga akamaro nuko d'abord
twije d'abord nk'umu evenementiel n'abantu bategura ibitaramo tuba dukwiye kuza turaraba muri uwo mwanya ni bande ushaka kandi nka public kandi nk'akarorero nka public ya Kigingi irashobora kuba atari public yanje kubera ko Kigingi ategura ivyo gutwenza je ntavyo ntushobora gutegura kiretse nciye amagara yaraze gukina uravyo hakaba hari abantu ushobora kubona muri evenement zo gutwenza utatopfa ubonye muri evenement z'umuziki hari abantu nk'uje ndiko ndategura World Music Event hari abantu bakubwira ati shamba barese nzoza vraiment je ibintu byo batama jewe uravyo ariko ngo nka road trip kuduga akaca avuga ati je maze imyaka 2 ntava mu nzu ntaryoherwa pour une fois ndaronse ikintu kindyohera reka nduge donc akamaro nuko nukuri tuvugisha ukuri n'Imana irabivuga ati ndabaremye mbwa musi w'isabato no kuruhuka wozoba ubuzima bwose udatwenga utaja kuraba ikirundi utaja kuraba DJ utaja kuraba karaoke utaja ubayeho gute acha gusenga none gusenga mbwa gusenga urazi ko abandi bakubwira ati je ya partie ya louange na adoration niyo kwanje ndahimbaza nkatama nakayashwa kakabira avyumva byose mbwa urumva ko saza umuziki hose haza abantu hose haza vibe ego ushobora kuryoherwa uri wenyine nico ncambere peut-être wobikora rimwe hari abantu bakubwira ati jewe ndi mushira naka televiziyo kanje canke n'umuziki wanje ndashaka muga sometimes abo bantu ntibabiba mu buzima bwabo bwose rimwe arakubwira ati reka basinje kuramukanya nakwanaga rero nibaza yuko akamaro nuko biraruhura mu mutwe biradestressa ufise ibibazo tuvugisha ukuri wakije umuziki abantu bakunda umuziki barabizi ashizemo ama écouteurs umengurishuwe canke usenze kwagenda muri louange muri adoration uvayo uruhutse kubera ko uribagira aga stress gatomba reka ndayite show bazi ngo avyize haba show mu isengero haba show muri comedy haba show muri boîte haba show muri karaoke haba show muri ikintu cyose ujamwo kigutuma uva muri bya bindi by'ubuzima akazi ibiki nukuri biraruhura umwe wese rero ni divertissement umwe wese acategeza kurondera ahantu ashobora kwidivertisa akavuga ati jewe iki kintu nico kindyohera mais still uje mu bantu je namavuga kwa muri wenyene aya nibiryoshe ni depression imeri bon hari ababikunda uko nyene je sais pas comment baba baragize ibikomere uzubirabe umuntu akunda kuba wenyene kenshi aba yaragize ibikomere ndibaza aba yaravuze ati narabagiyemo ntaco bamariye nyene urumva urashobora kuja muri abo bantu ukavuga uti ndaryohewe muri uwo mwanya nibaza ko benshi bavuga bati ndaryoherwa muri uwo mwanya ngabo naho ndakuvuga abantu babibaye mu buzima bwabo bwose atigera aja mu bantu atigera ashaka no kubabona ava ku kazi mu cumba ku kazi afise ibibazo okay ngahanye twako turavuga nitko ndavuga kubera nibaza ko ikintu cyo cyose kisaba ingufu kubera hari abantu batamenya ingufu byo babibatwara gutegura event twarigeze gutegura ka activité ngana nabonye à quel point bishobora kuba biruhisha je me suis dit ko franchement abantu bakora event bakatumira abantu bagashika amajana n'amajana bigenda gute izo ngufu hari umuntu abibona akavuga ati bijya ni ibintu bisanzwe mwebwe kuri mwebwe Eske uwo muntu wo mbwira iki bisaba ingufu zingana gute kuryama ukiyumvira uti ubu munsi ngira ntegure road trip ku create d'abord ico kintu bigufata umwanya ungana gute sha iciyumviro urashaka kukiryamana imyaka 4 3 iki abase wari wayiyumviriye gute World Music Event World Music road trip bon road trip canke World Music Event kadohere kuri road trip kuko yo yaramaze ku okay road trip yari ya gatanu by the way sino ideni twasanga 2021 road trip jewe nta libaruka kayisi nari umuntu numva yuko dimanche negeza kuba ndi ruguru vraiment samedi negeza kuba ndi ruguru mugabo ubu nokubwira byari ntibaye mugabo kubera ko hakunda none narize y'umwaka umwe mu Ruyigi jewe nubu kuruka kwanje ni kuduka yego me cyamvuga ati hari abandi bantu bameze nka jewe akubwira ati ntuzumamagara ibirori by'ubujumbura urukuru turi kumwe je rero nk'ivyo ndavyiyumvira nkavuga ati ega rindi cible basha twibagira hari abandi bantu twibagira yuko bakunda kuduga bakunda imbeho hama kandi yose ibujumbura ni gatoyi kabujumbura ni gato
byamari vya bindi ubu bari n'ubwa bundi turahazi uravyumva hose turahazi ndiyumvira nk'imwaro ese hari iki kugira mwiyumvire kuca imwaro hari kwa Siri hari urazi ko abantu bavujumbura bagiye kurya inkoko yo kwa Siri cece navuga ati cye munyereka aho hantu umuntu ashobora kwaza umuduga agiye kurya n'inkoko sizega y'ubujumbura ingene zingana n'ingene hari abantu hari ahantu henshi tuzi ko specialite yabo ari inkoko tuje ahantu muhanyereke hama canumva biri intéressant ndavuga sha uyu musozi ni benshi batawuzi n'ijya agasumo ka mwaro benshi batahazi laisse-moi profiter nanje ndabazane donc ndakunda ko ikintu kindyoheye ndagisagiza abandi kandi baravyitabira kubera c'est vrai Bujumbura ni gato Bujumbura ni gato nitumenye ko dufise ama site touristique menshi tumenye ko dufise amabarabara dushobora kudekuvra hama kandi je ndazi ko Bujumbura ushaka kuryoherwa weekend imwe uhayejeje hose bon nukongera ibitoro niko byaburanye sinohereye vandeze gushika dimasho ubahayejeje mugabo ruguru birashobora gufata imisi 4 5 canke indwi yose kugira ubone ivyaranze bavuga ngo Burundi ni buto vraiment nibaza ko byo kumenya munini mu ntara ni hanini ahubwo ni vya bindi vyuko tubura benshi bategura ivyo bitaramo kugira tubone ahandi hantu tutazi hari n'umuntu adashobora kuvyuka kumva yuko yoduga kuraba ibintu biri mu Rutovu kuraba ibintu biri Gitega hari n'umuntu atarabona zijya ngoma zo mu gishoro azibona muri ku masatu y'abandi bantu tubura donc abantu bategura ivyo bintu kugira bazaratukujumura tuje kuraba ego bon rumba old music na ni iciyumviro cyo muri 2016 rumba ya wita byari bivuye kuki byari bigenze gute kugira wiyumvire ko wogira donc old music event byari bivuye vyuko umunsi umwe nagiye ahantu muri karaoke nko kuva 20h gushika minuit ihere bakora indirimbo za kera gusa sinzi ikintu cacabaye za kera gusa kandi nkabona abantu ngene ndabata indirimbo nyene yarahari yego nyene yapfuye gutyo kuko kino nabo bantu none turirimba indirimbo zabo mu karaoke alors que bakiri bazima basanga n'umuntu w'umutama yavundiye mu nzu akubwira ati jewe narakoreye igihugu nararirimbye ndagiserukira ndasohoka ndaduza idrapo yaho ariko nabwiremente nta n'umwe nyibuka indirimbo yanje yirigwa iraririmbwa mu kabare aba bajene baraprofitirako bavyumva ikaririmbo kanje katabonetse muri karaoke ntihera ariko abajana nicaye donc asanga nyene igikorwa araryamye mu nzu alors que ayiririmbiye en vrai boyikunda gusumba hama rero iyo 2016 cyumviro kiraje kiragiye mikane ndabika kubera ko naronse abantu benshi bakubwira ati ntibikunda nta numwe kwemera kuririmba rero njye butama batwe yo kwemera kuza nibaza ko nguyu donc pourtant ntibanagora n'abantu beza n'abantu bakubwira ati urasuye kutuvyura kubatumira kenshi urasuye kutuvyura hama muri ico kiringo nyene nibaza ko nta contact nari mfise quand je dis les contacts j'ai simvuga n'amasoutien finance ya cyumvuka abagenzi ego nta contact nari mfise yo kuvuga ati in case no bitegura ndazokora iki jewe ndafise abantu tellement que shobora kwicara yose muhira kandi mikira koko kandi muko murayipanga uri muhira ukabura isi yuko uyu muntu vraiment arabikora nk'ivyiwe nibo bantu jewe nibo ko nimereye nibe nakubwira je ndavuga ide nkayitanga sindabangura yibaza ndabanguzo intege sindabanguzomvuga uzomvuga ngo uzodevora amasokre yayo ndagushiramwe peut-être ndemukiye rimwe sinsubira mugabo sinumva vraiment jewe ngoma nshiramwe abantu rero fallait yuko peut-être ngira mpurana ozi kugira bikogwe fallait yuko peut-être menyana na Nova fallait yuko menyana n'abantu baririmba fallait yuko menyana n'abantu bazi gutegura ibiteramo nyavyo kugira abanyiko iyo 2016 ntongera nari nkiheza secondaire nta bagage nari mfise yo gushikiriza abantu hama kandi nibatwata na experience nari mfise nari mvuye byo mu ishure uravyo dekora makermel ni sinari kwandika demande sponsor sinari nzi kugira publicité nta social media uravyo fallait uwo munsi danku ndagiye kuri Siren Vibes ndamenye yuko kuri YouTube ushobora gushikana inkuru kure ndamenye yuko utegeza d'abord kumenya c'est quoi karaoke c'est quoi live music
hama ncambwa none ko iyo bagage nayikwije sinokora cakintu canagera muri akane ndarabingene byari byanditse wibaza akavumbi nasanzemwo guhera muri 2016 ivyo bintu wari wavyanditse ego na fish nene nayisohoye c'est vrai coming soon none nayise old school nene nayise old school event iyo ndiko ndascrollinga mu telefone mpora ndayigwako mu mafoto hagiye ugiye kurondera ifoto ya kera mpora ndayigwako ati vyavye nene nagize coming soon 2016 nk'abantu batabonye rero donc ingene vyagenze vya mbere niki wobabwira kugira ngo juste uco n'abatumirira utubwire ingene bimeze ivyo ibizoba ubunye vyahindutse ivyo nka donc nibaza ko ikintu cose iyo kibaye ubwa mbere nikiza hariho akantu ubona uti agahanye peut-être nakora bwa kabiri je dois changer iki negezo guhindura negezo gushira ingufu nka wewe niki wotubwira ubwa mbere d'abord yari yo risque y'imyaka maze ugira ubwoba kutabishobora ko bidadopfa binaryoheye abantu qu'est-ce qui te dit que izo ndirimbo za kera zizoryohera abantu yari risque kuko abantu twakoranye barabizi yuko twagenda inyuma tukarira twese tukarabara ati vya vrai byashobotse batama ikintu ca mbere camartse ni ukubona ko bagifise inguvu zo kuririmba nkasanga narize nkavuga ati yo narinzi ko adocagwa narinzi ko kubera wiyumvira yuko nkabatorobeka ubwiga bande urumva nari nagize ubwoba yuko badazoshobora kubiryosha nkuko baryosha kera kurya tubaraba muri RTNB sino abantu turategura ibiteramo jewe sinigera nitega abantu shima kuko iyo witeze abantu uba wamaze kugira réussite il faut que réussite iza après abantu nabasengera mugabo hanini jewe sengera le fruit nza gutanga naho hoza babiri naho hoza batatu baza gutaba bameze gute je ni focusinga cyane hariya hejuru genre bikubigenda sindabana inyuma kenshi n'inyuma ngiyeyo mba nshaka kurakona ko bararyoherwa rero du coup ya mbere yari risque iteye ubwoba cyane hama bice birakunda twumva twagira deuxième édition twumva abantu barabikunze ukabimwe mwabigiriye kuri Van Beach kure unye ni kure kandi abantu baraje ari kure ubu ariko turi muri ville uzobera muri Arena benshi barahazi abatahazi nabo ni kuri ambassade ya Congo n'u Rwanda nijya barabara nyene ija kuri polyclinique uzoca muhabona rero biranze ko cyane hama ni mercredi kubera ko jeudi ni congé ntawe uzihuta kwinjira ni 25000 yahasanzwe 50000 VIP nawe nushobora kuba ashaka kuzanana n'umuryango hama abartiste ni 10 ego hari abo mwari kuri muri kumwe ava mwaku donc batazoza canke mwongeyemo hariyo abo tutongeyemwo hariyo kandi n'abandi azobari rya mbere donc muri iyo je shaka kuguma kuri nombre ya 10 kuko ni igiteramo si festival itangura mu gatondo gushika mu ijoro ni evenement itangura quand même kubahiriza amasaha yo guheza rero sinabashamo bose ngo ndabashobore birumvikana ngaho tupatiye kuri ibintu by'amaprix umuntu ashaka kuvuga ati none est-ce que vraiment bon ego ni muri ville bien sûr mugabo urabizi kutabiragorana umuntu ashaka kuba ashaka kuryoherwa mbwa akavuga ati ndavanga hagute seska ndarara ngaha hama ikindi uburyo novumenga nyene hariho namandiko ndavuga hariho abantu baba bakeneye kubona ivyo bintu mugabo ubwo buryo bidashobora kuba donc kuborohera kuza kuko ntiwicara uruko nyene urariha tike ukanywa kandi les prix hajya nibaza ko zitoroshe est-ce muri yumvira kuri bene abo bantu peut-être ikindi gihe ko mwobaha namwe ivyo bintu canke bigenda kuko nibaza ko abakunze yego ntibaherera mu bindi kenshi abantu bariko bategura ibibazo bon ibiteramo ndakunda kubibabaza mugabo est-ce murabiyumvira ko après kugira ngo nabo bazoshikirwa abo bantu ko nabo baryoherwa kubibonera kuri YouTube gusa babe bahari ego je nibaza ko atamuntu ategura ibiteramo atigera yifuza abantu benshi nukuri tuba dushaka yuko turonka abantu nka 5000 kubera turafise ico kubashikiriza mais problème nuko nawe uraba uburyo byagutwaye ukavuga ati quand même ndakeneye kubugarukana même pas no kunguka banzu yagarukana yo washizemo urabiyo banzu yagarukana aba wuguke wayagarukana kuko ni kenshi utanayagarukana tu peux consommer 30 millions ukabona hinjiye abantu ijana ntakwiza na 30 millions washizemo
mais nakubwiye ko l'objectif ni ugutanga ikintu abantu bagataha baryohewe ko peut-être bazokwitaba ikindi gihe rero ni kuri nta numwe atifuza abantu benshi hari n'igihe mba nifuza no ko ibiteramo vyanje nabishira kuri 10,000 nabishira kuri 5,000 mais ku buryo biba vyantwaye ukabona n'igikorwa kandi ndi sûr certaine ko batuca turonka ayo sponsor menshi nta mahera ukoresha kuko urumva ko wanose sponsor bagufinanshije nta mahera we wisofye kuri entre ntiwo kwexagera kuri entre ntiwo kwexagera wovuga ati no ndigisahira no ndi umuntu ushaka amahera menshi none nta muntu numwe narishe mu mahera yiwanje nta sonorisation nta stage nagize mu mahera yiwanje nta kintu na kimwe na depensite kandi baza ko naho hari abo batamari abo muvana ruguru ego babiri bose bavuye ruguru bon na midjoro ufata ko bavuye ruguru gatumba kuko minuit biheze minuit ntushaka kumutahana minuit ifa ko muraza hani hafi agataha mu gatondo donc ivyo byose bitwara uburyo rero umuntu ariko aratega nico gituma kenshi n'uburyo uzorabe tunabuvuga nka 2 semaines avant canke nta numwe yigera atangura evenement di ngo nzorihisha ya anye abanza kuraba les dépenses akaca avuga ati shaka kugira izi dépenses zigaruke kandi tumenye yuko hariyo n'ibiteramo kwinjira usanga ari 100,000 ari umuriyoni meza kubera ko aba yaravye poids rero nk'ubiyo nza na Africa no bavuye muri Canada nkaca mfata amahera biye yantwaye na accommodation yo ngaha nari gushira kusenga imbere kwinjira birumvikana rero nico gituma turose ama sponsor je nari nifuza kwijo giteramo umunsi umwe cobera ahantu buguruye nko kuri jardin public canke nko kuri messe kugira hashobore kuza abanyagihugu bumviriza akaradiyo cyane bagikunda utwo turirimba byo navyo bisaba kuronka soutien financier ikuri nibaza ko ababa bariko baratwumviriza bene bibazo tubivuga kugira ngo n'abantu bashaka gushiramo uburyo kugira ngo abantu bumve akamaro kabe n'ivyo bintu bumve n'igituma ivyo bintu baba babishize kuri ayo mafaranga sayo baba bagiye kurya sukugorana kugira ngo bagire nene juste kugira ngo donc nibaza ko ibintu bigende neza abantu batahe abantu basi bibakazi kujya nyene wari kurabivuga so kugira ngo turangize nibaza yuko ikindi gihe nzo gutumira tuvugane ku bindi nk'umuntu rero ategura ibiteramo uri kurarama ngaha mu Burundi aho biri aho tugeze ni kintu wubwira abantu eske ubona biri kuntambwiye eske ko vyamye muri 2015 canke 2010 ubu niho biri eske mufise icizere iki eske bizobatunga urabona ko wowe umwuga vya vrai sha wowe umwuga kuko je ndavye abandi ba event plana mu bindi bihugu esamatu afite imiduga ariko natwe turashima Imana natwe ikintu tushimira Imana nuko uko vyari bimeze avant siko bimeze ubu kwa meme turafise stage nziza turafise abantu bazizana turafise abantu bazana inga mu Burundi bego ubunya ama stage mate tuvuze stage nziza ni stage bimeze gute ko nk'abantu batayitaho ni scene ni ijya y'ivyuma usanga ifise ama screen ku ruhande isanga ifise amatara donc ivyo vyonyene birakwiye kandi navyo tutadufise kera washaka gutegura igiteramo kizoba international abantu bazomenya abandi mahanga azomenya unga kwacuvuga ati stage sasa ndayikura turafise turetse camion hari indi scène dufise turubaka ubunye tufise scène zishobora kubakwa une semaine kugira igiteramo kigere byaho ndashima hama byo tuwe umwuga mu gihe badufasha sérieux abazana ntaco batutwaye abaza vraiment ujya umuntu ari hitike kuri hata je niwe sponsor wanje mukuru kuko yanyizeye aveuglement araje kuraba ikintu atazi ngene kiza kuba kimeze uravyumva arandishe ku muryango abaza twe nta kibazo na kimwe badutera kuko nibo abantu ba mbere badusutena ahubwo izindi soutien tuba dukeneye ko badufataho sérieux nibajya abantu dusaba ama sponsor nibajya abantu ubwira ati iki kintu ndagishoboye mbuze uburyo n'ikintu ciwe nibaza ko naco nyene kigera kure jewe mfise umutwe me nta mahera mfise avyubu nawe ufise amahera ubuze les idées bikadukorana abo nibo tubura rero abo ni baboneka ibintu bizogenda neza bizoba umwuga umwana wese aryamye mu nzu afise iyo touche yo gutegura ikintu afise iyo talent tureke no gutegura je ndazi gutegura mbwa sinzi kudirimba ngabo ca ndondera bazi kuririmba bizosaba yuko nuwo mwana abitse ijwi giwe muhira uwo mwana abitse itanga yose yo bafise bizotuma ava mu nzu akavyita akazi kubera azi ko ahembwa neza
hama kandi bagaserukira ibihugu baratanguye no guserukira ibihugu bagaserukira ibihugu kuko ni drapo ibiduze kuko benshi baranakubwira bagiye hanze bakubwira ati turavuga Burundi bakatubwira na kantu kaheya ko kana akaburundi nagakiye ndikwa ko kuri carte y'isi yose bamenga naga point mugabo plus haboneka amatalo plus bazovuga ati uyu muntu yabaye wa mbere aha uyu muntu yatesheje abazungu uyu muntu yagize iki no Murundi bizotuma tumenyekana kandi tubiravye mu bindi bihugu culture niyo iteza imbere igihugu kuko bituma ingenzi nzinza kuko barabizi ko muri ete mu Burundi haba haryoshe baca baza amahera yabo y'amadolari y'amayero akaca yinjira mu Burundi rero nibaza yuko muri culture turakeneye cyane izo soutien zo kumva yuko murafise amahera turafise ivyiyumviro tuje hamwe dukorane turi ikintu kinini iyo niyo ngira ntambwe isigaye ubundi twege ibintu bisa neza turabifise nibaza yuko ikindi kintu mukwiye kugira ni amasaha namandiko ndabaza amasaha muratubwira amasaha ugasanga umuntu yifitiye program usanga ushaka gutaha basi na 22h basi hamini basi nzobe nashitse usanga iteramo no kuri warishitike ugaca usanga kigeze taratangura eshike mwe muzobikosora baswara benshi barabidukometa canke bakabikometa abandi ugasanga ntibiriko biraba ariko ari wambwiye ngo ngira ngo biva no ku bantu kwera urumva ntushobora kuja kugira ntushobora gutangura igiteramo hari abantu 20 uravyumva hagaragara kuko na nyene no mu artiste arakubwira ati sha je ntaje ngira ndirimbira abantu vraiment batatu rero biradusaba ko natwe jewe ndivugiye mon point de vue sinon c'est vrai nanje ndabona nja mu biteramo ukiyumvira habutiyumvira bitangura mais mon point de vue canke kuri côté yanje nuko jewe bazoba bari ready aba artiste kuva 18h cyitwa no kuri affiche ari saa moya y'ijoro kuko turi n'uruhusha dufise n'ukamata kubigira ijoro ryose kuko naho tumbereza ahantu kwatsa umuziki ijoro ryose rero twe turifuza ko saa moya ni baba bose bicaye umva ifoko no munakonta no kuri bajya baba bamaze kuza kugira ngo n'undi muntu azovuge ngo iki giteramo niko je nari numvise ko vyari bimeze neza nahumviye umuntu rero kugira ngo ikindi gihe nimwabitegura ifoko nzinduka kwera rumva nibaza ko babigira kwera bamaze kumenyera nibatubwira 19h biza gutangura 21h umva ifoko ngenda c'est vrai umurundi akokanira kamanye tureke no mu biteramo na radio gaca kubwira ati 10h dakaba 11h akantu turagafise mbwa twege ni 19h umuntu tuzogerageza gutangura vraiment nibishoboka twarateguye ama numero y'abantu bake ubwo wawe rero umu nyabiteramo niki giteramo wifuza gukora uvuga uti iki giteramo vraiment sinifuza kuva kuri iyi sinagikoze cyo ejo namwe ndaciyumvira ukiranikanye nakibonye ahantu shakiragite pe mbwa je nibaza yuko pour le moment c'est byo kubona old music event no kuduga shaka giteramo vraiment nakibonye ahantu ndavuga ati ndashaka mu Burundi nacu ndakibagira undi muzi ndacibagiye Gretta tugushimire cyane kuba waje hama kuba watuganiriye ibyo watuganiriye nizera neza yuko abatwumvirije tuzohura mercredi mercredi bega ni mercredi kuva 19h kuva 19h et le 14 août eko murahawe ikaze murakoze cyane gose rero hama nizera neza yuko n'ikindi gihe umva hari abantu babiyumvira bati kweke bamwajije ibyo gusa kwe kutatubarije ibi ikindi gihe tuzokuronka pete tuzoganira ku bindi nta kibazo je suis là ego twabanye neza rero merci namwe kuntumira shimire n'abaturavye ego mwese mwatwumvirije donc murahawe ikaze kuri uwo munsi murahawe ikaze gukurikirana ibyo asanzwe akora nawe kuma urashobora gusiga ku platform ukoresha nk'ubata ari mbere bagize nivyo Facebook ni Gretta kwizera TH Gretta TH hama kuri Instagram ni I'm Gretta kuri TikTok ni Karismam murakoze cyane mwese rero mwatwumvirije mukamimana bane namwe abe mu byari no mu banyu yego